ukaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri Radio Scolaire Nderagakura. Radio Nderagakura iramenyesheje ko umwana ategereza gukingirwa ivyikumira iryo ari ryo ryose, ryaba irishingiye ku rukoba, ubwoko, idini n'ahavuka. Umwana ategereza kurererwa kandi agakurira mu kibano kirangwamwo amahoro, ugutahurana, kurekuriranira, gusangira n'abandi, ukwihanganirana hamwe no kunga ubucuti n'abandi. Isaha 12:25 umwanya w'amakuru mu Kirundi, ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umugwi ujejwe ukuri no kurekuriranira severe waratanguje kuri uyu wa kane igikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bahambwe mu binogo rusangi ku musozi Mashitsi, komine Giheta, intara ya Gitega. Urongoye severe Pierre Claver Ndayicariye akaba amenyesha ko aho imashitsi bahatoye ibinogo 4. Ishirahamwe gishinze ineza y'ibibondo Sojepaye rirababazwa n'ingeso imaze kwibonekeza aho usanga hari abigisha bamwe batera inda canke bagafata ku nguvu abana bigisha. David Ninganza arongoye igisata cyo gukingira abana muri iryo shirahamwe akaba bivuze inyuma yaho hari umwigisha wo kwishure ishingiro rya Migende muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza yafashe ku nguvu abana bagera kuri 19. Nayifumbire y'ihinguriro FOMI buramaze gutangwa mu gihugu cyose ku rugero rw'ibice birenga 80% muri ririma ry'impeshi. Ivyo bikaba rero vyashikirijwe kuri uyu wa kane n'umushikiranganje ajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi Deo Gide Rurema mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Nayo mugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri iragirya ndadaye warafashe ingingo yo kutazokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu, ariko ngo bakaba bagiye kwitegurira kuzitoza mu matora y'abahanuzi b'amakomine hamwe n'ay'abashinga amateka. Izi ngingo rero nkuru zigize ano makuru mu kanya idonido. Aloyizi Ndayisabanije ngiye kubashikiriza ano makuru mu buhinga bw'ivyuma, hakaba hari yose Rofrate Ndayishimiye. Umugwi ujejwe ukuri no kurekuriranira severe waratanguje kuri uyu wa kane igikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bahambwe mu binogo rusangi ku musozi Mashitsi, komine Giheta, intara ya Gitega. Urongoye severe Pierre Claver Ndayicariye akaba amenyesha ko aho imashitsi bahatoye ibinogo 4 vyahambwemwo abantu benshi, kandi ngo imashini akaba ariyo yavyimba. Akavuga ko no ku misozi ya Mutobo na Muremera mu ntara muri komine ya Giheta nyene hatowe ibindi binogo rusangi. Twaje muri iki kibanza twita Mashitsi. Iki kibanza ca Mashitsi gifise akahise kaco. Ako kahise kaco niko katumye uno munsi dukoranira ngaha, kubera ko mwiyinga riheze turiko turakorera ku ruvubu nk'uko benshi babizi. Twararonse inkuru, turonka ivyabona, turonka abarundi n'abarundikazi bakuze badushikana muri kino kibanza, kubera babonye ivyo tumaze iminsi dukorera ku ruvubu ni muri Karusi. Batubwira bati nyabuna na hariya mu Giheta imashitsi, twebwe dukuze dufise imyaka 60 n'irenga, hari ibinogo tuzi twabibonye bavyimba tukiri bato, naho hari ishamba turaza kwihwisha dukorane tubitore. Duca turanyaragasa ngaha muri iki kibanza. Ku wa gatanu twatahutse ku mugoroba tumenye ibinogo 4 vyatawemwo abishwe mu 1972. Ivyo binogo 4 ko mwarize mushika ngaha, dushaka yuko musubiye mu buzi bwanyu butandukanye mubabwira muti twari kumwe na severe ibinogo 4 twabibonye koko. Ibinogo rero 4 twatoye ngaha batubwira ko vyisa, ntabwo bisa n'ivyo twabonye ku ruvubu, kuko ivyo twabonye ku ruvubu vyinshi vyari nk'umuzingi. Abazi Kirundi ciza bambwiye ko ibinogo vyo ngaha vyitwa ibiserege. Ibiserege no kuvuga
mu gifaransa les tranches, ibinogo birebire byatawemwo abarundi n'abarundikazi benshi, kandi amakuru twaronse batubwira bati imiduga yarabazana kandi benshi bahema, kandi babaryamika muri ivyo binogo bahema. Ni ukuvuga yuko ibinogo vyimbwe n'imashini, gufuka ibivu byakorwa n'imashini. Aha muhagaze ni Mashitsi, uravye hariya hakurya mu bitoke hitwa ku mutumba Mutobo, naho twahatoye kw'iyinga riheze ibinogo bibiri twamaze kwemeza. Batubwiye ko tuzi ko ari vyo, hagiye amakamyo arenga 20 atwaye abishwe. Kuri iri barabara umanuka uja Bugendana canke Ngozi hari umutumba witwa Muremera, agacimbiri kitwa Nyabunyovu, twahatoye ibinogo bibiri. Ishirahamwe gishinze ineza y'ibibondo Sojepaye rirababazwa n'ingeso imaze kwibonekezaho usanga hari abigisha bamwe batera inda canke bagafata ku nguvu abana bigisha. David Ninganza arongoye igisata cyo gukingira abana muri iryo shirahamwe abivuze inyuma yaho hari umwigisha wo kwishure shingiro rya Migende muri commune Gatara mu ntara ya Kayanza yafashe ku nguvu abana 19. David Ninganza rero asaba abajejwe indero, intwaro hamwe n'abene gihugu gufasha mu gukingira abana kuko ari bo Burundi bw'ejo. Abana bazeye uburanuburamuko ku bavyeyi, bazeye uburanuburamuko kubigisha aribo barezi, kandi umwigisha n'umusubirizi w'umuvyeyi. Urumva rero bishwe n'uwo bakijije, mbega kugira ngo ashobore kuvyora abana 19 mu gihugu hariho abantu, hari ikibano, ivyo rero byose ico gitigiri ni kinini cyane ku buryo uwo muntu aba yimonogoje kumbure kubera abona ko atawundi abibona cyangwa undi yo babibona araba ku ruhande. Birababaje, tumaze iminsi tubibona nka twebwe ari abatari bake badushikira, ari mbere n'abagirije abayobozi babo mbere baca bahitamwo kw'ishuri rimwe ko abo banyeshuri aca babaharangwa. Ivyo n'ibintu twabonye. Hanyuma hari n'abandi twigeze kubona mbere batitura bavuga bati nyabuna dusabire ibirezo sentare ngiyi yaciye urubanza yuko uyu mwigisha yaduteye inda aduha ibirezo. Urumva n'umwigisha yarateye abana babiri, baca basaba yuko umushikiranganji ajejwe abakozi ba leta yokura kuri uwo mushahara wiwe. Urumva rero aho kumufata wamucira urubanza rumukwiye, bagiye mu byo gutanga ibirezo. Rero aha ni igikorwa gihambaye cyane cyo kubushikiranganji. Mbega uyu munsi abayobozi ni bande? Uyu munsi abo barezi ni bande? Mbega bakurikiranwa nande ku munsi bimeze gute? Kuko abo bana izo nda ntugire ngo bazisamira ku ishuri, bazisamira mu kibano, bazisamira muhira. Rero ni ngombwa ko abajejwe indero, abajejwe intwaro hasi cyane cyane abanyagihugu cyangwa bene gihugu, twese dukwiye gukorera hamwe kugira ngo dushobore gutuza ako kabi kabishe. Hanyuma rero hari n'ibiganiro byinshi bikwiye kugirwa n'abayobozi ku rwego rw'intara, ku rwego rwa komine, kugira ngo bahimirize abayobozi bakurikirane abigisha babo. Ni uko gusa bigoye wumva ko n'abayobozi bo nyene ubwabo basigaye baja muri ako kabi kabishe. Jean-Claude Karegwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu asigura ko iyo ngeso mbi yibonekeza muri abo bigisha iva mu isenyugwa ry'inkingi y'imico myiza y'abarundi. Iryo naryo rigaherekezwa n'ibitabo, amasanamu hamwe n'ibindi bikoresho bibi. Muri make nuko inyifato nk'iyo abarundi bayita ivumwe, ni inyifato ifise amamo n'amamuko inyuma y'urugo, no kuvuga hakurya y'amazi. Aho kabi kabishe gakomoka mu isenyugwa ry'impome n'inkingi z'imico y'abarundi zakurikiye kuvogerwa n'intwaro n'imico y'abakavantara. Ni inkurikizi y'ubuja bita ubujaburamboga bwamuka ku nyigisho n'inyifato z'ubukoroni. Imbuto mbi yabibwe yarabadutse, irabagarirwa n'inyigisho zimagiza ziherekezwa n'ibitabu, amashusho, amasanamu bibandanya gukwiragizwa kugeza n'ubu turiko turavugana. Ivyo bikoresho vy'inkorabara birafise uruhara mu izima ry'umuco w'abasokoro, bigatuma abafise imitima ihuha bata ubuntu, bata ubwoko, batibanga, bagatangura kwiyumvira nabi, hanyuma bakavuga canke bakandika ibitagira mvura, bagahereza gukora ibidakorwa bishobora mbere no kubakora.
Jean Claude Karegwa asaba rero abavyeyi kwitaho gusumba indero y'abana babo nayo kumwigisha ngo vyoboneka neza ko yakoze icaha co gushurashuza umunyeshure. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yifuza ko umwigisha nk'uwo yoharigwa ivomo. Kubwanje nta kibuze ni ikibazo c'umwanya. Iyo umuntu yariye uburozi bwinshi nka burya nababariye ubundi akabunywa ubundi akabutambuka ugasanga hari n'uburozi bwaje mu miyaga n'ibihuhusi, mwene uyo muntu arasinzikara. Ivyo bisaba kumuvugutira imiti myinshi kuko murabizi imiti ikora ikoranye. Nyene gusinzikara baramurasaga, baramuha umuvugutano, baramuvubikira, baramuvugutira, bakongera bakagera naho bamugeza uwo kwiyubikira. Iyo miti rero noyigereranya n'uruhara rw'abantu benshi, cyane cyane uruhara ntangere rw'abavyeyi. Dutegerezwa kwitaho abana bacu tukababa hafi gusumba uko tubikora uno munsi. Uwundi muti n'abigisha n'abarezi bategerezwa kwifata runtu, ntibakorere abana ba Barundi ivyo batokwifuza ko abana babo bakorerwa. Abajejwe guhanura bubandanya bahanura kuko uwukebura wiwe agwiza ibinonko kandi utosora ifuku yamiza agati mu jisho. Abajejwe guhana bagahana bihanukiriye bimwe biboneka bagahasha. Kimwe mu bihano nifuza cane nuko uwo vyogaragara ko yagotse mu kugoba izaragiye yoharigwa ivomo, mbere n'uwo kwikekwa ko mwene izo nyifato yokumirwa nko kwigisha ivyigwa vyo gukunda igihugu, kuko kubwanje mwene uwo muntu aba ari umwansi w'igihugu, kuko murabizi kazo k'igihugu n'ugwaruka nibwo Burundi bw'ejo. Nayo Prime Mbarubukeye yanonosoye ibijanye n'amategeko akaba asanzwe anarongoye ishirahamwe ONRCT we ton frère aributsa zimwe mu ngingo mpanavyaha zihana abagiriwe n'icaha co kugoba izo baragiye. Turavye mu by'amategeko avuga ingingo ya 25 ukace kayo ka mbere y'itegeko rijeje guhara no guhasha amabi yakorerwa igitsina yo mwaka wa 2016 biravuga neza yuko iyo habonetse mwe nayo mabi ubonye uwo bita ministre public cyangwa inyamiramabi ntibarinda kurindira ubazanira ikirego cy'ayo mabi yakozwe, ahubwo bonyene baca bafata iyo dosi mu minwe bakimenya kugira ngo by'ukuri batabure amatohoza kugira ngo hahanwe uwabikoze. Twisunze kandi ingingo y'amajana 577 mu gace kayo ka kabiri y'igitabo c'amategeko mpanavyaha mu Burundi. Iyo ngingo iravuga neza yuko kuba abantu badahuje ibitsina begeranye gusa ivyo bita mu gifaransa rapprochement charnel de sexe cyane cyane gikozwe ku mwana atarakwiza imyaka 18 naho yoba yavyemeye, ico conyene cerekana yuko ivyerekeye gufatwa ku nguvu ivyo bita viole iba yakozwe. Twisunze ingingo y'ico gitabo nyene y'amajana 579 mu gace kayo ka gatanu nayo iyo yoyo iradakaze gose kuko ivuga yuko iyo umuntu yakoze amabi nkayo gufata ku nguvu nk'umwana cyane cyane ari umurezi, uwo murezi yacahanishwa igihano ruhasha umunyoro w'impaga w'imyaka 25 hamwe n'amande ari hagati y'50 n'amajana 200 y'amafaranga y'amarundi. Ivyo rero tukabona yuko biriko birava kubera ko tubona umenga abarezi bamwe bamwe bishitse bakagoka bo bareze ico cyitwa imbere y'amategeko ivyo bita mu gifaransa circonstance aggravante, ni kuvuga inyongereza caha, naco bituma itegeko rigahana ryivuye inyuma cane kubera iyo nyongereza caha. Twisunze kandi ingingo y'amajana 581 mu gace kayo ka gatatu y'ico gitabo nyene c'amategeko bavuze mpanavyaha c'u Burundi, ivyo bita viole no kuva gufatwa ku nguvu ihanishwa kandi umunyororo wo guherayo mu gihe vyakorewe umwana atarakwiza imyaka 12. Kw'igenekerezo rya gatanu Ruhuma umwaka w'1991 abarundi barabigeze barabigirura barakubitiza agatima mpembero, barabona ko atayindi nzira y'urukiza yobashikana ku mahoro arama atari kugaruka kw'iragi ry'abasokuru n'abasokuruza bari bubakiye igihugu ku bumwe maze basezerana kubana ubumwe. Ifumbire y'ihinguriro Fomi nguramaze gutangwa mu gihugu cyose ku rugero rw'ibice birenga 80% muri ririma ry'impeshi. Ivyo bikaba vyashikirijwe kuri uyu wa kane n'umushikiranganje ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Akaba rero abishikirije mu gihe harabidoga bavuga ko ifumbire yatevye kubashikira. Deogide Rurema akamenyesha ko ireka gushikira abene gihugu mu ntara zimwe zimwe kubera abikika mukiza mu kuyinyuruza kugira bayigurishe umurengera. Ubw'uyo mushikiranganje rero ngo amatohoza ariko araba kugira abafashwe muri ubwo bubisha bahanwe.
muri rusange dufashe ifumbire yasabwe mu gihugu cose hariho imbura totahaza na bagara ku rwego rw'igihugu izine fomi imaze gushikana mu bene ibiharuro dufise ubu urugero rungana na 82%. hariho irikiraduga kuko uno munsi siho duhagaritse gutanga ifumbire twashatse urukurukuru ruri mu bantu ruhave ifumbire ikenewe cane muri ino minsi twari kugira ko amakenga yari ifumbire imbura kuko ni abene gihugu bakeneye ubu imaze nayo mu biharuro dufise gushikejo dufise ifumbire imaze kugerayo imbura iri ku bice 92%. twari dukwiye kwibaza tuti mbere ifumbire yose yoba yarashitse ku mwene gihugu yayisavye hariya ruguru twe turiko turaraba tukumvira ivyo yanigwe rwari kwaravuga twasanze hariho imigwi y'abantu bagomba kwikika mu kiza kugira ngo batungire kwiyi fumbire mugabo bagashaka kuvyitirira abenegihugu. leta ishiramo uburyo bungana 30% bw'amahera muri uyu mugambi ukuronsa abenegihugu ifumbire ku buryo utavunye. umufuko w'ibiro 25 twakuye ku mahera ibihumbi 42 tumanukana ku mahera ibihumbi 29. ingingo zafashwe n'uko ifumbire tuyifashe abo tuyisanganye murazi yuko nta mategeko arekura gucuruza ifumbire mu gihugu c'u Burundi bidaciye muri uwo mugambi nuko twafashe ko tuca tubashengeza hanyuma ifumbire tuca tuyiha abenegihugu baba bari ngaho. umugambwe Sahanya Frode Bunyakuri iragi iryandadaye warayufasha ingingo yo kutazokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ariko ngo bakaba bagiye kwitegurira kuzokwitoza mu matora y'abahanuzi b'amakomine n'abashinga amateka. ivyo rero nivyashikirijwe kuri uyu wa kane n'umukuru w'uwo mugambwe Kefa Nibizi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru agahamagarira rero abanywanyi b'uwo mugambwe kuzokwitabira ku bwinshi amatora y'abashinga amateka ayabakenguza amateka hamwe n'ayabahanuzi b'amakomine kugira ngo bayatsinde. umugambwe Sahanya Frode Bunyakuri yandadaye wihweje ibihe vya politike igihugu cacu kirimwo n'ingene amatora y'umwaka wa 2020 atunganijwe uramenyesheje abarundi n'amakungu ibi bikurikira. ufatiye ku kuntu igihugu carongowe kuva cikukiye gushika ubu ubona ko amatora y'umwaka wa 2020 ari akaryo keza ko gutera yindi ntambwe mu kuzana amahinduka akomeye mu itunganywa ry'igihugu cacu. ku bwacu guhindura abatwara ntibimaze kugira dushikane igihugu cacu kw'iterambere rirama ariko kuzana indinganizo nshasha mu vya politike ubutunzi n'imibano ifise akarusho ku vyahahora nivyo bizotuma abarundi batunga bagatunganirwa. ishirwa mw'ibwirizwa shingiro ry'ikibanza c'umushikiranganje wa mbere arongoye urwego ntwaro ashirwaho abanje kwemezwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka n'akaryo keza ko guteza imbere abarundi bice mu gukomeza intwaro ibereye ifatiye mu gutunganya ivy'igihugu mu muco no gukomeza ibikorwa vya leta kuko umushikiranganje wa mbere agenzurwa neza n'abaserukira abarundi zoroshe. umugambwe Sahanya Frode Bunyakuri yandadaye wafashe ingingo yo kubangira kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ariko ugiye kwitegura bimwe bikomeye amatora y'abahanuzi ba komine y'abashinga amateka n'abakenguza amateka. tuboneyeho akaryo ko guhamagarira abanywanyi bacu bose gutegurana umwete n'ubwira amatora twimirije kugira tuze turonke intsinzi itagabanije amashinga amateka n'abakenguza amateka gutyo azoba ari twebwe dutanga umushikiranganje wa mbere hongere hajeho leta twumvikanye ko n'uzoba yatsinze matora y'umukuru w'igihugu. tukivuga rero ibijanye n'amatora nguretse ibihano bifatwa n'inzego z'ubutungane mu gihe hakozwe amakosa mu matora babajejwe gutunganya amatora nabo nyene barashobora gufata ibihano kandi bigakurikizwa. ivyo bikaba biri mu itegeko rigenga amatora mu gice c'icumi ikigabane ca mbere tukabisanga mu ngingo y'amajana 235 gushika ku y'amajana 239 z'iryo tegeko. idonido na mugenzi wacu Mamere Majambere. hatirengagije ibihano bitegekanijwe mu kigabane c'icenda c'iki gitabo c'amategeko bitangwa n'inzego z'ubutungane zibifitiye ububasha. ibihano bifatwa n'abajejwe amatora bishobora gutangwa kandi bigakurikizwa bivanye n'amatora yakozwemo ikosa. ivyo bigakorwa n'umukuru w'ikibanza co gutoreramwo ujejwe gutunganya amatora mw'ikomine canke mu ntara canke imbere ujejwe gutunganya amatora mu gihugu cose ku marenga amategeko
n'amategeko yerekeye amatora. Ivyo biboneka mu ngingo y'amajana 235 y'iri bwirizwa. Na ingingo iyikurikira yerekana ko kubijanye n'amatora yo ku nzego z'intwaro z'intango, inama z'imitumba canke z'amakaritiye n'inama mpanuzwajambo z'amakomine, ibihano bifatwa n'umugwi ujejwe gutunganya amatora mu komine hamwe n'umugwi ujejwe gutunganya amatora mu ntara. Umwe wese mu biberekeye, abagize umugwi bagafata ingingo yemejwe n'ivya bitatu bibiri vy'abawugize. Na ingingo y'amajana 237 yerekana ko kubijanye n'amatora aringanizwa ku rwego rw'igihugu, aho ni nk'amatora bene gihugu basabwa kwemeza canke guhakana ingingo igomba gufatwa baciye mu matora, amatora y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka, aho ibiro vy'umugwi wigenga ujeje gutunganya amatora mu gihugu cose nivyo bifise ububasha bwo gufata ibihano. Abagize umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu gihugu cose nk'uko iyo ngingo ibandanya ivyerekana, bavyihweza hakurikijwe ibitigiri bisabwa kugira ngo ingingo ifatwe nk'uko bisanzwe bitegekanijwe mu mategeko agenga uwo mugwi. Nayo ingingo y'amajana 238 ivuga ko umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu gihugu cose hamwe n'imigwi iwukomokako ifata ingingo yaba ivyibwirije canke bisabwe n'umuntu wese canke ishirahamwe rifise ububasha bwo kwitura ubutungane kandi ryerekanye ko rifise inguvu mu matora ariko araba. Na ingingo y'amajana 239 yerekana ko ibihano bifatwa n'umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu gihugu cose hamwe n'imigwi y'amatora iwukomokako bica bikurikiza ubwo nyene kandi ko bitagira iyungururizo. Mamere majambere reka tugukengurukire ku isaha 12:46. Aha niho duciye turangiriza ano makuru. Shimire mwese mwayakurikiye, shimire na Serofrate ndayishimiye yafashije mu buhinga bw'ivyuma. Aloyizi ndayisabana ariko ndayabashikiriza nkaba ndabifurije umunsi mwiza.